Abavuganye na RPA mu banyagihugu muri zone ya Mukungu iherereye muri komine ya Nyanzarake bavuga ko batewe umutima uhagaze n'ubusuma bwo mu mirima, bavuga ko buri ku murindi udasanzwe aho iwabo. Imirima y'imyumbati niri kiribwamwo cane muri ino minsi nk'uko bivugwa n'umwe mu banyagihugu baho, anatanga n'uturorero twa vuba. Ku munsi wa kabiri w'ino ndwi twaraye turangije itariki 17 umuntu yasanze ahantu barimye mu Ngobe mu gace kitwa Ngobe, umurima wose w'imyumbati n'ihegitari zishika kuri 2 zose zamukowe zarayibwe mw'ijoro, n'imbuto z'ibikoti baciye bagenda bazitwaranye. Hama ku munsi wa kane naho nyene tariki 19 umuntu yarimiye ahantu bita Inamba ku musozi wa Rukambasi, naho nyene basanze imirima yose y'imyumbati bayibye. Mbere yoyo bayisomye mw'ijoro basiga batonoye nyene mu murima hagati. Inzara isongerwa isibe n'ubukene biri mu banyagihugu vyoba biri inyuma y'ubwo busuma bwimonokoja ahi Mukungu kubw'abanyagihugu baho. Kandi ivyo vyose bitumwa n'iki? Bitumwa n'inzara nyinshi iri mu bene gihugu, ubwo ubukene bwugarije imiryango myinshi muri kino gihe. Niyo mpamvu benshi basha bahitamwo kuja kwiba mu mirimo y'abarundi, ugasanga nk'umurima wose bawusoromeye rimwe. Abo banyagihugu muri zone ya Mukungu basaba abajejwe intwaro kubafasha bagahagurukira ubwo busuma bavuga ko bwabaye ndanse. RPA ikaba itararonka abajejwe intwaro haba muri zone ya Mukungu canke muri komine ya Nyanzarake iyo zone iherereyemwo kugira bagire ico babivuzeko.